oya kumva nayaronka gute wayampaye ese urankunda ntabwo bita wenyandikira message amatukana na message amenisaliti lakini nampenda ni kibizu ngaha araza kuva penis namukunda cyane kibizu nacho kuba ngonge aya mwangareka ndamukunda na bitatu cyane nkuko mubizi ikiganiro ni emotions reaction turi mu ntara ya Cibitoke again turi muri zone Rugombo nizeye ko ariko bahita ku isoko zone Rugombo urabona ndi kwikinga no munsi nanje niho nagendeye commune Rugombo turi muri commune ya Rugombo intara ya Cibitoke murazi ko ariyo tumaze iminsi turi emotion yo tuko turazikorera muri kino gihe tukabasaba yuko rero umuntu wese yo tubwira intara yifuza ko tuzoshikamo kugira tumukorere ibintu fresh bigende neza ariko kandi murabona igisagara kiragerageza kimeze neza je ni ryambere nayo ndashitse ndabona hasa bien imisosi irahari mugumana natwe rero mu tuyagana benshi bagiye batandukanye ikiganiro ni emotion ubwo muntu hasi murabona yuko ibintu bisa full and could the MC Mr Emotion Mr Solution kuri micro za STV ni wa musore wanyu bandanya kwazana ikiganiro cyanyu mukunda cyane Sorry sawa neze neza bijyana bakuvuga ko byo bari cyangwa rakubeshere kuvyerekeye ufise abasheri benshi oya James sheri umwe bitwa nde no zina giwe shaka kurimenya uramukunda ho ndamukunda yakanimiro kawe kiwe twemetse muvugane nawe ibyo ushaka byose gusa niwe bagiye kumbwira ko umukunda n'ibibizo byinshi bisundi rero muvanga nawe akazoca abona ikiganiro Hello good wamenye wamenye urihe uvayo ryari sa baiba nyakubesha nk'umuragure uvayo ryari namaze kuvayo uri muhira ko ndakumbuye no enda kubona gute sa ati byo ko nakuronde uvuzeni je ni ga muhira ingo rero tubonane Halo ngirene oya vuga cyane no namayete office none kandi ari je na telefone umva ubura mayete ari je na office oya kumva nayaronka gute wayampaye ese urankunda ntabwo bita wenyandikira message amatukana na message sawa wewe nuri romantique man auregezi hata sauti hata kidogo zishiri abi nuri romantique wewe murashwana kenshi dushwana n'umusheri wanjye utari romantique wewe yani nikometse umva nikuvuga nawe ariko kumva nako wamwigisha ingeso mbi nawe niko asigaye avuga nyene niko twese tumetse murabasoda ndakuramukije wizera indamutso ntigugorega ni sawa hola vipi meze neza fresh sanzwe bakwita gute nitwa Willy wewe urazi ngene bahora kumanza ndagukura aka kantu kwanza urazi ngene bakuvuga wewe oya jena bambana vuga nabi ndi umuntu mwiza cyane ngufise abakobwa benshi mukunda ndi umuntu mwiza cyane ufise umwe none yego twemeze rero duha kanimero kiwe tumuhamagare tumuvugishe ega ntaco bitwaye no kugira umuntu kumukunda kandi umukunda vy'ukuri hari ico bitwaye 60 zarazazi wawe cyangwa ufise benshi
Ya kamwe kamwe. Twemeze kumukunda kandi tubaye tumve ko yokumenya mwijwe ntucu mwibwe. Yego. Shaka. Acha ryoherwa shanda. Chumwandikira ntatwi. Nabona mwandikiye ko Bora kwitsaba. Sanga atari happy phone. Nabaye tarimo. Tuba dushaka ntamumenye twumve ko yomumenya mwijwe. Ndurukene. Wewe ni itaba. Nagira telefone ndo. Yitsaba njenje nyene. Wewe yo kwita. Nimuje kuyiwawe. Yiwe kandi aca mumenya. Bakuvanga ntitwo. Umwisena na mwandikiye. Umenye ko ari byo. Sasa na mwandikiye. Acha kwita. Kandi yo camenya Ibyo muvuga kumvikana muri Weno rugombo nibona nk'izuba ryatsi. Mubutse. Umuntu w'umushari we ni itaba telefone wundi. Oya irasuna man. muradutunga inomero mwahamagaye ntishobora kuboneka muri aka kanya muragerageza hanyuma. Mugore nkunda Namukunda sana. Sampusa Mufitanye abana banga? babiri. Bamwita Mamande. Mama believe. Mugire mwereke rero mugaragariza petezi kiganiro azokibona. I believe. Mwereke mugire ko umukunda umwe nibibizo. I believe. Mugira ko umukunda Cyane Sampusa Rasta. Yego. fresh sana. Cyane. None wakwitwa ne Rasta? Je bayita MC Andi nkera. Steve MC Landry. Andi mukama bahehe. Bujumbura. Urakoze. Baje gutembera mu ntara ya Bujumbura ukamonera ka Kigingi. Mugate Farao kunda cyane. Kigingi? Farao kunda cyane. Rero azi ko yarongoye. Mu Rwanda. Yarongoye mu Rwanda. Umunyarwandakazi. Mu Burundi. Mama Mbunene. Fresh sana. Ewe brother. Yego Messi sa. Uri mu karere ka. Yego. Ariko wewe barakunze kukuvuga nabi. Kandi je birambabaza. Babona uvuga ngo uravanga umusheri wawe nivyo? Oya nje sindamvanga kabisa. Mfisari umwe. Je numwe wonyene gusa. Uri siri kutamuvanga? Oya sinosha. Ari muraja kurondera uwundi. Oya naho ndi noshaka kurondera. Shaka kunyemeze. Mpa nimero yiwe tumutelefone. Nimero yiwe. Unyemeze. Muvugane ucuna mubaza ati VP unamubwiye ko umukunda kandi yawe bigaragaza. Ari kwishuri? Ari kwishuri. Nacho muvugizi nawe ucumbya ko umukunda ucumuhana kibizu ngaha araza kwa Bernice ndamukunda cyane. Kibizu nacho. Fuba nyonge. Aya mwangare ndamukunda. Na bitatu cyane. Nabira byamushikiye ni Bernice. Yego ndamukunda cyane kabisa. Ngura cyane. Ni mwiza no? Ni mwiza cyane. Niwongabira ka nimero ki? Ka nimero kiyo. Ukangabire. Ushobora kuguha nimero yiwe kubera yari ari gihe umubwiye ugasango nawe akambaza igituma nasiguhaye je waso. Sawa sawa. Gushimire cyane. Yego. Vipi bro? Poa bro. Fresh lakini. Alright. Uko bwana uko kiana? Yani mimi niko kati kwa kati. Niko kati kwa kati. Aje sasa. Kati kwa kati ni aje? Siko kijana sababu nina mtoto. Ila sina mke ndani. Mama yake amuongeaje? Mama yake tunazungumza sana. Ndana lakini ameshaolewa, ameshaenda huko mamitaa huko. Hivi hauna sheria hata pembeni? Sheria ninayo. Nipe namba yake basi tumuongeleshe kidogo. Mwambie kama unampenda. Kwa hiyo muda hata nikupatia namba. Mimi si baby. Tunaandika namba yake afu tunampigia. Wewe unaongea naye sheria wako. Unaongea naye wewe. Kisha unamwambia kama unampenda, yani umugaragarize kumukunda. Nikupe namba za mpenzi wangu. Wewe unaandika hapa. Nikuandikia namba za mpenzi. Unaandika wewe unapiga. Kisha mnaongea live. Nite zangu ya wewe na yeye. Si unampenda kaka? Mimi nampenda lakini kwa live sioni kama naweza nikafanya sababu nitakuwa nimemkashfu huko kabisa. Aje tena. Aje tu. Unamwambia kama unampenda? Nampenda, si uko unanisikia na wako wananisikia. Nimeandika sana mumupigie muongee naye. Hivi tesi zangu. Amenisaliti lakini nampenda.
Tena amenitupia mtoto bado angali mdogo. Na hivi niko na tigita, unaona hicha shei hapa. Niko na tigita. Uko na sheria nyingine hivi. Sheria nyingine si wale wa pembeni. Ndio nasema sasa. Huyu ndo nataji. Ule kawaida shakuacha makibisha ishi. Huyu hapa. Juu tuongee naye live. Live mwambie kama unampenda au kama umpendi mwambie. Yuko shule. Yuko shule. Bado anasoma. Anasoma. Mwingine ashakusaliti. Tayari ameshaenda Oman.